Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Ndabaramukije mwebwe mese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Amakuru yo kuri uyu wa kane genekerezo gicenda ntwarante umwaka wa 2023 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri lise ya komine Bugendana iri mu ntara ya Gitega ivyigwa vyahungabanye kuri uyu munsi kubera ibikorwa vy'umugambwe CNDD-FDD vyari bihagarikiwe n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu. Idonido ni murano makuru nyene abakozi bo ku bitaro vya Gihofi muri komine Bukemba intara ya Rutana basaba ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo igisata c'amagara y'abantu gukora ibishoboka amafaranga arenga miliyoni 10 yoba yaranyurujwe n'abarongoye ivyo bitaro agasubizwa. Nk'uko bisanzwe rero ku misi yose ya kane igice ca kabiri c'ano makuru kigizwe n'ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tuza kuganira ku bijanye n'igihano cahabwa umwana w'umukobwa yatwaye inda y'ishushu aho hambere hahise. Hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe nk'ukwayo sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire y'amakuru tuyahere mu gisata c'umutekano. Hari umukenyezi yaraye yishwe atewe grenade ku mutumba Nyabututsi Rural ni muri komine n'intara ya Gitega. Abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana, ariko amakuru ava muri komine Gitega avuga ko uwo mukenyezi yoba yagandaguwe yagirizwa uburozi. Idonido na Ines Gakiza. Uwo mukenyezi yaraye yishwe atewe grenade yitwa Ndarihoranye Jacqueline yaba ku gacimbiri mwumba ku mutumba Nyabututsi Rural zone Mungwa muri komine n'intara ya Gitega. Amakuru ava muri komine Gitega amenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha 2 zirenga z'ijoro ryo kuri uwa gatatu aho abagizi ba nabi bataramenyekana batera urugo rw'uwitwa Mariratade. Abo bantu bateye grenade mu gikoni icihitana Ndarihoranye Jacqueline umukenyezi wa Mariratade yariko arateka aca yitaba Imana ubwo nyene. Ayo makuru avuga kandi ko umuhisi yikekwa kuburozi akaba ariyo yoba ari intandaro y'ugo rupfu. Abajejwe intwaro hamwe n'igipolisi ahigitega bamenyesheje ko batanguye amatohoza kugira hamenyekane abo baraye bakoze ubwo bubisha. Ndarihoranye Jacqueline asize umugabo n'abana 4. Ines Gakiza tugukengurukire. Uwo mutekano muke ubandanya kurangwa mu gihugu ni nawo watumye abarundi bahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda batifuza guhunguka, bagatera ivyatsi amajambo bafata ko ari ububeshi yashikirijwe n'umugwi userukira leta y'u Burundi wishikiye yo kuri uyu wa gatatu kuja kubahimiriza gutahuka. Ivyo bakaba babivuga bafatiye ku babo barenga 10 bamaze kugandagurwa inyuma yaho bahungukiye. Idonido na Onesime Dushimagize. Kuri uwo mwanya ntwarante niho mu guserukira leta y'u Burundi washika mu ikambi y'impunzi na Kivale mu gihugu ca Uganda kugira ubwo mubonano nabo barundi bahungiyeyo mu ntumbero yo kubahimiriza guhunguka. Nestor Menyimana ajeje igisata cyo guhungura impunzi muri leta yarejeje izo mpunzi ko utahutse atakibazo na kimagira. Ko kubamenyesha ko mu gihe cyo guhunguka abatashe badatanga birore kuko nkako leta y'uburundi ifatikanyije n'aho basanzwe dufitanye nyene aho ndavuga ijambo mpuzamakungu hase barategurira biyemeje gutaha imodoka zirareba gushika iwabo ikabaha inzaramunsi igizwe n'imfungurwa zigera amezi 3 ikabaha ibitari ibifungurwa ikambere ikabaha n'amafaranga yo kwifashisha tubicishije mu matelefone. Ariko naho umutegetsi yashikirije ivyo abarundi bahungiye muri iyo kambi ya Nakivale bavuga ko batanyuzwe ngo ko hari bagenzi babo barenga 10 bagandaguwe bamaze guhunguka. Bamaze kudusigurira muri rusange ko mu gihugu hari amahoro, twashikirije amakenga dufise atandukanye, twari dufise n'ibintu bigaragara kuko hari ababajije nk'umuntu yahungutse afuye hano asize umudamu hano yagerayo hanyuma akanyuruzwa gushika uyu munsi umudamu wiwe akaba atazi
iyo umugabo wiwe ari, twaratanze igitigiri cy'abantu bashika 11 twashoboye kumenya bahungutse bagezeyo baricwa. Umutekano muke hamwe n'itotezwa bahungutse bakorerwa ngo biri mu bigaragaza ko amajambo yashikijwe n'uwo mugwi userukira leta ari ibinyoma. Mu bamaze guhunguka bava ngaha benshi bagarutse kuko bagiye basanga atamutekano uriyo, bamwe batotezwa n'imbonerakure, basanga ibintu bidashoboka, baragaruka. Abagize amahirwe yo kugera hano bari bahari, baribarije ibibazo, berekana ko mu gihugu atamahoro ariyo. Iruhande y'ayo makenga abo barundi bashikirije, baragize n'ibyo basaba leta y'u Burundi kugira ngo impunzi zishobore guhunguka zitekaniwe. Muri ivyo hakaba hari uko kwicarana n'imigwi yose yegwa n'ikibazo cy'u Burundi y'abanyepolitike, abarongoye amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike hamwe n'imigwi igwana mu ntumbero yo guterera umuti ibibazo bihanze u Burundi. Ibindi vyashikirijwe muri uwo mubonano abaserukira leta y'u Burundi bagiranye n'izo mpunzi tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Onezime dushimagize urakenuye. Tuve mu gihugu ca Uganda tugaruke mu gihugu dusimbire ku mugwa mukuru wa politike. Ivyigwa vyahungabanye mu gitondo cyo kuri uno wa kane kuri lycée communale ya Bugendana biturutse ku bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD byari bihagarariwe n'umunyamabanga mukuru wo mugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriano Ndikuriyo. Bamwe mu bavyeyi baganiriye na RPA barabinegura bakavuga ko mwene ivyo bikorwa bitaba bikwiye kurangurirwa ahariho hose. Iyi nkuru yateguriwe na Eloge Divin Remesha. Ntivyakunda ko abana bakurikira neza ivyigwa bivanye n'ugwamo rw'amajwi yahari kwabera ibikorwa by'umugambwe CNDD-FDD kuri lycée ya commune Bugendana. Ivyo bikaba bivugwa na bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure baganiriye na RPA. Abo bavyeyi bamenyesha ko ivyo bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD byari bihagarariwe na Reveriano Ndikuriyo awurongoye ku rwego rw'igihugu, vyahungabanije ivyigwa kugeza nk'igihe cy'isaha 6. Sare polivalente imatanye na bloc administratif ikasihanga n'amabloke to class. Rumba byose byagumye ari zuguruzuguru mwese muri nya kibuga c'ishure kuva midi rero nitwa ko bisuye kubandanya mugabo n'umuhari yigisha bari bitahiye ntawe bagarura nabo bitaraba. Hama bo biraba nabo bari ku murumba bose bariko basangira ibikorwa uko bamanye mu bikorwa ngaha niko bashaka kubita urugendo babandanya bamukurikira. Abo bavyeyi bakaba banegura ico bobo bafata nko kutitaho indero n'ubumenyi vy'abana kuranga bamwe mu ndongozi. None buma nk'ivyo vy'indero gashara ntuzeye mu santeri arimwo akaba hari ari warongoye conseil communal d'éducation, DPE akaba arimwo, DCE akaba arimwo. Nk'abavyeyi nk'ikiko turabishimye n'ifata nk'izo no kubikera ivyatsi kugira ngo baze baramenya aho ibikorwa nk'ivyo bibera. Abaganira na RPA mu barereye kuri lycée communale ya Bugendana bakaba basaba ko iyo ngendo yohagarara ngo kuko isubize inyuma indero n'ubumenyi vy'abana babo. RPA ikaba itashoboye kuronka abaramutse umugambwe CNDD-FDD haba ku rwego rw'igihugu canke rw'intara kugira twumve ico bavuga ku myidogo y'abanyagihugu. Eka n'abajeje intwaro muri komine ya Bugendana no mu ntara ya Gitega twabakenye. Eloge Divin Remesha urakenuye. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanye. Nkuko nabiciye ku masonga mu ntango zano makuru, abakozi bo ku bitaro vya Gihofi ni muri komine Bukemba iri mu ntara ya Rutana basaba ubushikiranganji bakukira gukora ibishoboka kugira amafaranga arenga miliyoni 10 yoba yaranyurujwe n'abarongoye ivyo bitaro asubizwe. Inyuma y'amezi 2 arenga abagenduzi barungitswe n'ubwo bushikiranganji batanze cegeranyo cabo nta kirakurikira kuri iyo dosi. Emmanuel Niyongeko. Imiliyoni 15 n'ibihumbi 100 vy'amarundi niyo mafaranga ategerezwa kurihwa na Karaveri Ndayikengurukiye hamwe na Richard Ndayongeje. Wa mbere akaba ari umuyobozi w'ibitaro vya Gihofi muri komine Bukemba intara ya Rutana, wa kabiri nawe akaba ari umunyabigega. Icegeranyo cakozwe n'umugwi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu gishirwa habona mu mpera za Kigarama mu mwaka 2022 cerekana ko muri ayo mafaranga ayarenga miliyoni 11 zategereza kuba zarinjiye mu kigega c'ibitaro nk'umwimbo caronse mu mwaka 2022
2022 ariko akaba atariko vyabaye. Abajejwe ivyo bitaro vya Gihofi ngo bagategerezwa kandi kwisigura kubijanye n'imatera zaguzwe ku miliyoni 3,750 by'amarundi. Ivyo ngo bikaba vyakozwe bitamenyeshejwe komite ijejwe itunganywa ry'ivyo bitaro. Ivyo rero ngo bikaba arivyo vyatumye abakozi bitura ubushikiranganji bakukira, ariko rero hakaba haheze amezi abiri arenga ico cegeranyo gitanzwe ariko akaba atacakwirikiye. Twamenyesheje ubusuma bwakozwe na gestionnaire Ndayongeje Richard hamwe na directeur w'ibitaro Ndayikengurukiye Claver. Twasavye ko ukurikirana neza tukabona ko ayo mahera yasizwe mu kigega c'ibitaro. Richard Ndayongeje asanzwe ari umunyabigega w'ibitaro vya Gihofi, aragirizwa kandi n'abakozi ko akoresha igihagarara afise mu kugura ibikoresho vy'ibitaro atagishije inama komite ijejwe itunganywa ryavyo. Isoko ryacu aho muri ivyo bitaro bikababazwa no kubona bama basemereye ko uyo munyabigega yokugwaho ariko bikaba impfagusa. Twasavye ko ushiraho amakomite yose ajejwe kuraba ibikorwa mu bitaro, harimo komisiyo ijejwe kuraba amamashe atangwa yo kugura imiti, yo kugura ibikoresho byose bikorwa mu bitaro. Barayashyizeho mugabo bakabashyiraho ibintu by'amanyanga, ugasanga gestionnaire niwe atwara iyo komisiyo kugira ngo ibintu byose bikorwe uko yabishatse. Twasaba rero ko ubushikiranganji bwo biraba neza ibi tumaze igihe dukoma induru ko bomudukuriraho umunyabigega w'ibitaro kuko ni umusuma ateye ubwoba. Mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera Richard Ndayongeje umunyabigega w'ibitaro vya Gihofi, ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure. Nayo Claver Ndayikengurukiye arongoye ivyo bitaro akaba atahakanye canke ngo yemeze ivyo yagirizwa. Emmanuel Niyunge ko kera gitoro riracibonekeza mu mihingo itandukanye y'igi ku isoko ya Magendo, naho nyene igitoro ni gike kandi kigurishwa ku giciro c'umurengera. Iyi nkuru yateguriwe na Emile Nibasumba. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence nta cyari gihari kuri uwa kane mu bibanza byinshi gisanzwe kidandarizwamwo mu gisagara ca Bujumbura. Uwo mushoferi yunguruza abantu akoresheje tagisi avuga ko amazi iminsi 3 adakora. Barabara gitenda mu nakabija igitoro ndakibura ndaca kuri Komao ndakibura ndagenda kigobe kitoyi tanga aho bariko baragitanga mugango cyari gike, ariko imirongo ni miremire ntishobora kuronka ikintu na kimwe. No kuri Gavinoro nagiye kuri Gavinoro naho bariko baratonze mugabo bavuga ngo kiraza kuza. Isaha 10 z'umuhingamo uwo mushoferi yahisemo gutaha kuko ngo naho yari yakibonye kuri Magendo bamubwiye ko iritira kayironka adatanze ibihumbi 10. Igitoro cyo mu bwoko bwa mazut cyo ngo kirahari mu gisagara ca Bujumbura. Mu buraruko bw'igihugu naho nyene igitoro carabuze. Mu Kirundo kuri uwa kane nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence cyari gihari. Muri iyo ntara bishitse kikaboneka ngo bene amastasyo badandaza gike kigaca gihera kuko ikindi cinshi baca bakidandariza ku isoko ya Magendo aho iritiro uyironka ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 7 na 8. Aho mu Kirundo igitoro cyo mu bwoko bwa mazut coco ngo bamazindwi hafi 3 batakironka. N'imiduga minini isanzwe inywa mazutu bene yo ngo babaye barayibika. Mu gisagara ca Ngozi naho nyene nta gitoro cari ku mastation kuri uwa kane. Ku isoko ya Magenda ariko iritiro n'igice ya essence yagugwa amafaranga ibihumbi 10. Bamwe mu banyagihugu baba bo mu gisagara ca Bujumbura canke abo hagati mu gihugu basaba leta y'u Burundi gutorera umuti ikibazo c'igitoro gisa n'icyabaye ndanse. Emile Nibasumba tugukengurukire. Ubundi bukene bwibonekeza mu gihugu ni ubukene bw'isukari buboneka mu mihingo yose, naho ibonetse bayigurisha kuri Magendo kandi ku mafaranga y'umurengera. Abanyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ico kiribwa gisubire kuboneka nanke ibonetse isabikanywe neza. Josiane Muzaneza. Kuva mu buraruko ukaja mu bumanuko cyo kimwe no mu buseruko hamwe no mu bumanuko bw'igihugu isukari no muzi wibuye. RPA yashoboye gushika mu ntara za Kirundo, Cankuzo, Rumonge, Makamba, Ruyigi hamwe no mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyagihugu baho bose bamenyesha ko ico kiribwa badaherutse kugikubita ijisho. Nk'akarorero mu ntara ya Kirundo abaganiriye na RPA bamenyesha ko aheze indwi renga na duke bahora bagura ibihumbi 3,500 kuri Magendo bataturonka. Umwe mu banyagihugu baho amenyesha ariko ko hari abadandaza bariko bikika mukiza mu gukamisha ubwo bukene bw'isukari busanzwe buri mu gihugu. Cyoneka nuko
yuko abari bayishika bazikora yuko yabaye nkeya yuko akayo bariko barazana n'abari bayishyize bakibanza bakaba bimikije. Eka no mu ntara ya Makamba ico kibazo c'ikena ry'isukari kimaze igihe kibonekeza muri ako karere. Muri kino gihe bari basigaye bikora ku isukari ivuye mu gihugu ca Tanzania, isukari kuva kuri uyu wa mbere batakirekuriwe kuja kurangurirayo kuko basanze abadandaza benshi bayinjiza kuri magendo. Iyo yavi Tanzania bayigura hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4. Twakubitiye no mu ntara ya Rumonge aho vyitwa ko hoho bikigendeka kuko niyo nkiyo bayironka naho bayigura amafaranga y'umurengera. Bamwe mu badandaza ba ariko kugutinya ko bohava bahanwa aho kuduza amafaranga ku kiro bahitamo gutanga ibidakwiye, bakagiriza abakozi bishira hamwe Sosumo risanzwe rihingura iyo sukari kuba bafise uruhara muri uko kwikika mukiza kw'abadandaza. Bari abakozi ba Sosumo bapakira isukari idakwiye ibiro, ni ukuvuga umufuko bana ko ukwiza 50 kilo aza usanga umufuko gwe muri Sosumo ufise ibiro 48 cyangwa 47. Muri icyo gihe rero iyo umukiriya awuranguriye 125 agiye gupima rero usanga yahombe nk'ibiro 2 ibiro 3. Iminzani twe dukorera ko yo mu ntara ya Rumonge yose barayikonye, nuvuga iminzani usanga bakurako amagarama 200 cyangwa 3 cyangwa bakurako inusu ikiro. Rero ugiye kugura ibyo bintu kuri uwo munzani ugiye gupima usanga iyo minzani ikwiye. Ubwo rero bwo gutanga isukari idakwiye ni nagwo rukoreshwa mu ntara ya Ruyigi, naho nyene irigurishwa ku giciro cemewe na leta imara umwanya urumera kuko nyinshi iheze igatangwa kuri magendo kandi ku giciro c'umurengera. Ikiro niho gikwiza bagira inusu n'irobo akacagurisha amafaranga 2,500, ariko haheze umwanya wo kwingura heze ukatugenda ukamwongorera ikiro acagwa ku 4,000. Urumva rero ko iyo sukari atayihari bavuga ngo wayitanze muganga ubona iterije. Aha mwomenya ko no mu gisagara ca Bujumbura iryo kena ry'isukari riri mu makati nka yose, uretse muri kati ya Bwiza ibintu bikigendeka kuko iboneka ku mafaranga 2,500 ku kiro. Ahandi abanyagihugu bafite agahengwe ni mu ntara ya Gitega, naho nyene ico kiribwa kiboneka ku rugero rubayabaye kandi ku giciro cashinzwe na leta arico c'2,500. Josiane Muzaneza mukanya duhereze amakuru ku kiganiro ako hambere. Erupeya. Mu kiganiro ako hambere cyo kuri uno munsi tubabwira ibijanye n'igihano cahabwa aho hambere hahise umwana w'umukobwa yatwaye inda y'indaro. Ikiganiro ako hambere mugishikirizwa na Ines Gakiza. Ikiganiro ca kahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba Egeya n'imisi yose ya kane. Ndabahaye mwiriwe canke bwakeye mwebwe mwese mwashimye kudukurikira mu kiganiro ako hambere cyo kuri no wa kane igenekezo rya 9 ntwarane umwaka w'2023. Abarundi baho hambere intwaro ya cami bari bafite ikizira baziririza mu gutanga indero y'umwana w'umukobwa kugira azove mu narugo w'indero ndundi. Aho hambere hashitse rero iyo umwana w'umukobwa yatitaye agatwara inda y'indaro, ababanye n'umuryango babona ko yamenje, hanyuma kugira ngo n'urundi rwaruka rubonereho ikizira baca bamuta mu ishamba ry'ibikoko canke mu gisumanyenzi. Igisumanyenzi ni iki? Ingingo yo guta umukobwa mu gisumanyenzi yafatwa nande? Umuryango wareze umukobwa yatwaye inda y'indaro wafatwa gute mu kibano? Ivyo bibazo nivyo tugira dushimikire ko mu kiganiro cacu cuno munsi. Abatumire bacu ni Marie Louise Sibazuri, umukenyezi w'umukurambere, hamwe na Ernest Habimana yize ibijanye na kahise. Ikiganiro ako hambere mugishikirizwa na Ines Gakiza. Kaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Aho hambere hahise iyo umwana w'umukobwa ageze mu bigero, ahanini igikorwa cyo kumukurikirana cyakorwa n'abavyeyi biwe canke na senge, kuko ari we yashobora kwisanzura ko akamubwira ibijanye n'akazoza k'umwana w'umukobwa. Iyo bishitse naho uwo mwana w'umukobwa agatsitara agatwara inda atarubaka wiwe, ngo vyafatwa nk'ibara mu muryango wiwe.
n'inshuti n'ababanyi bose. Umutumire wacu Marie Louise Sibazuri aratubwira ingene abarundi baho hambere babisuzuma kugira ngo badahava bamwihendako. Nk'uko ata muryango buri umuziro niko n'igihugu cyose usanga gifise imiziro yaco ntarengwa. Mu bwa Nyaburunga rero gutwara inda uri umukobwa kiri kuziko kwa se na nyina no kuvuga atarashinga ugwiwe ni ibara rya mitwa yompi. Guhuza ibitsina bigenewe amaze kubaka izabo. Imiyabaga, imisore n'inkumi bose basabwa kwihangana gushika bubatse. Mugabo naho umuhungu n'umukobwa bose bategekwa kwigengesera, ingaruka z'iryo huza ry'ibitsina ntiziba zimwe kuri umwe nko ku wundi. Ivyo vyigaragaza iyo umukobwa atwaye inda y'indaro, kandi n'ubu nyene vyigaragaza iyo umukobwa atwaye inda y'indaro ko n'ayahandi ho kaba kamizwe n'ingoma. Uretse ko muri kahise no muri kubu kiguma ari icaha c'agatukisha kuri we no ku muryango wose, mu bihe vya kera hoho cari icaha c'agacamutwe. Nkako umwigeme batanguye kumuvuga ko inda y'indaro, na cane cane kwico gihe bitari vyoroshe kunyegeza ibimenyetso vyayo bifatiye ko abigeme batambara mu gikiriza. Uwo batanguye gukeka rero abiwabo baca biyambaza mu mpisha abakecuru b'inararibonye bakamusuzuma neza ngo barabe ko akuriwe. Bishitse bagasanga ari ukumubeshera, baca bamuraba ingwa, umuryango wose ugacukuma amashi bakavuza impundu ngo turerewe. Gutyo no mu kibano bakamenya ko yari ayakarimi atakuri kwarimwo. Ariko igihe urwo rukurukuru rubaye inkuru bagasanga ko ari vyo ryaba ari ibara ribaye mw'ibagara. Mu kibano babimenye baramuvuga, ahaciye hose bakamutunga urutoke, bakamutemeza. Abavyeyi bagahungisha abana babo bati impene mbi ntuyizirika ko gwawe ntave abatwandukiriza abana aho kabikabishe. Abakobwa burunganwe bahora bagendana nabo nyene ntibasubira kumwegera kugira ntibave babakeka kwako kabi baba hari ico bakazi na nyimwo ngo bihave bituma nabo bahamagarira basuzuma bateza urubwa canke ngo bizohave binasubiza inyuma inkwano yaboje kubasaba. Abagenzi pamfe b'uwo mukobwa bunyene baba bari mu gahinda kenshi kuko baba bazi yuko bazokubita urugo yasanga mugenzi wabo yagiye amazima yongo. Gutwara inda y'indaro kera vyashika gake cane ku buryo bw'uko kwari nka kumwe bavuga ngo intama yuriye inzu. Uwo vyashikira rero yacafatwa nk'umumenja kuko nta numwe yamuhanigwere, haba mu muryango wiwe, haba mu nshuti, mu bagenzi canke mu kibano. Oya, bose babona yuko ivyamushikiye ari inkurikizi y'ivyo yikwegeye, bakavuga ati vyamwerekanye ku mugaragaro, mugabo ntawamugirira ikigongwe kuko hafi ko no mu kirundi bavuga ngo ukwikarihira ivyo ruramumwa. Uretse gusa ko kenshi ari uko batashaka kumenya ingene vyagenze, ariko kenshi wasanga abo bakobwa baba bafashwe ku ngufu. Murumvise uko basuzuma umukobwa baketse ko yatwaye inda y'indaro n'ingene yafatwa bibaye vyo. Umuryango mene umukobwa abarundi baho hambere nawo barawinuba ndetse bikanacanishamwo inarugo na serugo nk'uko Marie Louise Sibazuri abisigura. Umuryango avukamwo wafatwa gute? Ubwo ntiwafatwa nk'utareze wa wundi ati havuga wowe ubezwe nayo uturanywe n'icibo we ntakura ku munwa. Iyo mu muryango habonetse umukobwa atwaye inda y'indaro rwaba rurubwa ku muryango wose nk'abatareze bikwiye. Kenshi vyatera n'indyane hagati y'abubakanye, umugabo agashwanira umugore wiwe ko ari watitwaritse bikwiye umukobwa wabo ngo azitire bataronerwa. Na kare murazi ko ngo ibihengeri mu ruhongore bitera imfisamero. Kenshi ivyo vyo gutwara inda y'indaro wasanga bishikiye umukobwa ariko araba inkumi. Uwo nawe hari igihe se yaba yaramaze kwiyumvira umuryango ashaka kuzocudika nawo biciye ku bugeni bw'uwo mukobwa, agaca asanga abuze ubwo bumwe, abuze n'inkwano. Iyo hari nk'abarumuna we bariko baregera haruguru nabo nyene ako kaga karabagira kuko imiryango itasubira kubitwararika cane mu bijanye n'ubugeni. Ivyo vyose vyongerereza serugo umutima mubi no gukorwa n'isoni kuko umuryango washikiwe n'ivyago nk'ivyo bose barawuvuga bakawinuba, ugasanga mbere nk'abantu biyubashe ntibagishaka kunga ubucuti nawo. Ico carashobora kuba igituma co kwirukana umugore canke kumuharika. Ikindi nuko naho bitavugirwa hejuru, iyo ibara nk'iryo ryadutse mu muryango ryavyura ukwikekana kwinshi hagati y'abawugize, nkako bafatiye ku buzima bw'abigeme b'ico gihe. Aho ibikorwa nka vyose babikorera mu migwi y'urunganwe, vyari bigoye cane kumva ingene umwigeme afatirwa hanze y'imuhira kuko iyo yaja hose yaba ari kumwe n'abandi. Ivyo vyatuma rero haba urwikeke ko uwo mukobwa yakomerekeye mu nzu iwabo. Birumvikana rero ko umukeko w'umuryango ubacuja cane cane kuri se,
basaza we base wabo canke abagabo banasenge kuko kenshi basanga umusengezana aja kwaramira nasenge yibarutse canke kumugwaza canke kumufasha udukorwa ntibakeka cane muvyara we kuko ntiwari umuziro iyo bishitse yarabwira nasenge uwo nawe kugukunda umusengezana no kukwanka kwitiranya na musaza we yacagira uko ashoboye kose ngo uwo musengezana na muvyara we bubakane vyihuta imbanyi itaraboneka ivyo vyuko kenshi ndayindara umukobwa yaba yitewe no mu muryango wa hafi bavuga ko naco gituma bamwicana n'umwana atari yibaruka kugira ntazohave avuka asa nase wikibi ciyongere mu kindi nk'igihe bosanga ari umugabo yagose ku mukobwa canke umuhungu yishingiriye mushikiwe mu mukingo. umukobwa yatwaye inda y'indaro ntibyagarukira kumuraba ribi canke kumwinuba gusa aho hambere hahise baramuha igihano c'agacamutwe uretse n'uwo mwana n'umuryango wiwe warashobora kunyagwa canke ukangazwa n'umwami nk'uko umutumire wacu abandanya bitubwira. umukobwa yatwaye inda y'indaro hoba hari ibihano yahabwa n'abavyeyi canke n'ikibano ewe ngo nta kibabaza nko gucocereraho wambariye inkindi abavyeyi bamenye ko umukobwa wabo afise inda y'indaro barakorwa n'isoni bakamaramara bakarya ivyatsi bakajumarara uwo mukobwa nawe yababaye nk'ikivume mu bandi abavyeyi b'uwo mukobwa baca bimenyesha vuba umuryango wose ko uwo mukobwa yiyambuye agashambara akurira ingara iturirwa ko rero kuja kumuta mu gisumanyezi abantu benshi batarabimenya ababa mu ntara za kure aho igisumanyezi cari kiri bivugwa ko hari abacagura kumuroha mw'ibenga mu ruzi abandi nabo begereye nk'amashamba arimwo ibikoko bakaja kumutayo ngo bimujyane n'uwo mwana w'inkora baratwaye carazira ko mu muryango hagira uwumuririra na karingu yimiye mu gisaka ntitugwa imisakavu nta n'ikigandaro bamugirira yazimangana nk'uwutigeze abaho ivyo vyo no mu migani n'ibitito umuntu arabisangamwo umwanya ariko bataraja kumwica ngo aherengekerane n'uwo mwana afise mu nda baramukumira ntasubire kuja habona nta gikorwa yasubira kurangura mu vyo yahora akorana n'urungano we nko kuvoma gusenya kwahira n'ibindi kuva bakimenya ko afise inda atagukekereza kurimwo yababaye nk'umaze gupfa mu muryango baranamwegeza kurera barumuna we bati umusozi wanyereye ntiwuma wohava usanga atemvye abandukije izo ngeso mbi yerekanye yagaragaje uretse ico gihano c'agacamutwe uwo mukobwa yaronka n'umuryango nawo nyene warashobora kuhandurira akarambaraye nico gituma abawugize baca barongera vuba bwango umushinga ntahatonye ubuganwa canke ibwami bivanye n'igihagararo c'uwo muryango kugira aje kubakandira uwo mushinga ntahe rero yacinyaruka akaja gusabira ikigongo uwo muryango kugira ntunyagwe canke ngo wangazwe canke unyagwe wongere wangazwe ko navyo nyene vyarashika kubera iryo bara umukobwa wawo yawambitse umwami rero canke umuganwa abatwara yaca abacira ingorore yo kwiyoza iryo vumwe. mbega none ico gisumanyenzi batamwo abakobwa batwaye inda y'indaro cari bwoko ki? umutumire wacu agira kabiri Ernest Habimana yanonosoye ivyakahise ati cari ikinogo kinini cane cari muri komine Kayanza. abo bakobwa rero ngo bahanuko kuko baba barenze ku mico bagacika abo kwicwa. iyo uvuze igisumanyenzi hari abarundi baba bafise amakuru menshi atandukanye ku kijanye n'igisumanyenzi rero igisumanyenzi cari ikintu kinini batamwo abakobwa batwaye inda zitifujwe canke ico kera bita inda z'ishushu. ico kinogo rero citwa igisumanyenzi cari mu misozi ya Banga mu gice ca komine Butaganzwa muri komine Kayanza. rero muri kahise bavuga ko abakobwa ata mu gisumanyenzi baba ari abakobwa batwaye inda y'ikinyendaro inda itifujwe canke inda y'ishushu. no kuvuga umukobwa yatwaye inda hakurikijwe umuco n'imihango ijanye no gushingira nk'uko umuco wabigena. umukobwa rero atwaye inda abona ko ari juru ryakorotse kw'ibara ryaguye ko ryarivumwe ku muryango cane cane kuri se na nyina bamureze nabi nk'uko bavyibaza. uwo mukobwa rero yatwaye inda y'ishushu yari uwo gutabwa canke yari uwo kwicwa. cyo gituma bahitamwo kuja kumuta mu gisumanyenzi.
naho guta mu gisumanyenzi abakobwa batwaye inda y'ishushu babifata nk'igihano cyo kugumya kugira ngo abantu basigaye bagumye indero umuco n'akaranga rero cyaba ari ikinogo kirekire abantu bose bumvikanyeho kiretse yuko cyari n'ikinogo cyari kimanga baravuga yuko bashobora kumvikana bakaba bafise ahantu hari ishyamba rinini cyane bashobora kuja guhambayo ushobora tayo abo bana b'abakobwa ari naryo bita mu ishyamba rya Manyenye no kuvuga ishyamba rinini bakaba bazi yuko abo bakobwa babatayeyo bazoribwa n'ibikoko byo mu ishyamba bagapfirayo canke bagahurirayo n'abahigi byarashika n'abahigi bagiye guhiga bakabagwako bagasanga abakobwa niyo bari bakabagirira nabi rero mu gihugu cyose cy'u Burundi bivanye n'ukungene abantu aho batuye aho babaye hanyuma bikaba bana n'imiterere y'ahantu baba kuntu hameze bakavuga bataha ahantu dushobora gutayo abana b'abakobwa kandi bakagenda ikindi nacyo ni uko umuntu atobideha byashika abo bakobwa bahura n'abantu bagiye nko guhiga bakabasambanirizayo nabo bakabatayo naho abarundi baho hambere bari bahisemwo ico gihano umutumire wacu Ernest Habimana avuga ko byari biteye kubiri n'ukwemera kw'abarundi ico gihano kandi ucakoreshwa imbere y'umuzo w'abakoroni hari n'ingaruka byari bifite icambere nuko uwo mukobwa wese yatwaye inda hanyuma bakaja kumuta mu gisumanyenzi yahaburira ubuzima bwiwe mbere n'umwana yibungenze agapfa akahaburira ubuzima ibyo navyo bitandukanye n'imyemere no kwemera kw'abarundi bemera yuko ubuzima ariko atihabwa kandi ko ubuzima buhabwa n'Imana rero ni ukuvuga ko iyo abarundi iyo hari umukobwa bagiye guta mu gisumanyenzi baba baciye kubiri n'ihame bemera yuko ubuzima butangwa n'Imana ubugira kabiri rero ni uko guta mu gisumanyenzi umukobwa yatwaye inda y'ishushu ntibyatanze umusaruro munini ugaragara kuko biraboneka ko abakobwa bama batwaye inda zipfujwe ari nacyo bituma hama haboneka abakobwa baja gutabwa mu gisumanyenzi rero mu nyuma byaragiye birahindagurika ivyo byabakene cyane guta abakobwa mu gisumanyenzi byabacane cyane imbere y'intwaro y'ababirigi ariko igihe ababirigi bamaze kuzira mu Burundi hakabaho amategeko yanditse niho guta abakobwa mu gisumanyenzi byarahavuye kugira ngo abantu bakurikize amategeko yazanywe n'abakoroni n'ubu ikiganiro nako hambere nk'uko mwabyumvise turiko tuganira ku bijanye n'igihano c'agacamutwe cahabwa umwana w'umukobwa yatwaye inda y'indaro aho hambere hahise mbega imico n'imigenzo y'abarundi baho hambere yoba yarateye imbere uko imyaka yagiye iragenda uyu munsi umwana w'umukobwa atwaye inda atarubaka uwiwe afatwa gute Marie Louise Sibazuri aratanga inyishu ndetse akanatanga n'impanuro ku butegetsi bw'uno munsi mbe ico kibazo c'abakobwa batwara inda z'indaro ubu ho cifashe gute muri kino gihe gutwara inda z'indaro mu Burundi sinovuga ngo kikiri kibazo gusa ahubwo byarabaye isibe nivyo uravye ibitigiri by'abakobwa batwara inda z'indaro wogira uti ni kiza cateye mu gihugu nibaza ko bituma ari byinshi uhereye nko kwititsuka ry'imico urabona ryazananye mu mpande nyinshi kera baragerageza gukingira abana babigeme ngo baje kubaka bakiri isugi n'imigenzo yakurikizwa mu migirwa y'ubugeni yarabiha agaciro ariko ubu kuja kubaka ukiri isugi kuri benshi ni inyifato yataye igihe ahubwo mbere umengo vyerekana ko umuntu atasirimutse
hari n'abavuga ko guhagarara cane kw'ivyo vyo kuba isugi ari uburyo bwo gucinyiza igitsina kobwa kuko igitsina hungu co bitakiraba kandi mw'itakara rya nyabusugi kibifisemwo uruhara. Mw'iryo kituka ry'imico nyene kera umwana yari uw'isangi agakingirwa na bose, none ubu usanga umugabo savyanwa atera kwibanga abakobwa bangana canke bari no musi yabo yavyaye. Umwarimu, umudiregiteri ntatinya kugobiza aragiye, umukoresha ntagera umutwe abigeme akoresha haba mu biro canke mu nzu. Abagabo batari bake iyo bamaze kuronka ico biha biruka mu miyabaga ngo bariko barisazura. Aho sinavuze rero inyifato y'ububisha yashwaye muri benshi cane cane mu gwaruka yo gufata ku nguvu abigeme bose babonye, na cane cane ko izo nkozi z'ikibi nyinshi zitabihanirwa. Hanyuma kandi urabona ubu ntawe ukimenya uwuresha n'uwureshwa. Abigeme bamwe bamwe nabo nyene ntibatinya kwiyandarika ko wazeye kw'inoti canke amaraha aya canke ariya. Ikiza kivyunyura nuko hariho n'abavyeyi bake mugabo bariho bashuhurira abana babo mu busambanyi ngo bakundira gica abinjirije. Iryo huza ry'ibitsina rya hirya no hino niryo ryongereza igitigiri c'abatwaye inda z'indaro. Kuri abo twonongeramwo abazitwara ku rukundo no kwikanira urukundo rutagira ejo. Ni ukuvuga ababa bizeye umusore ngo buca bubakana bakava ngo bagira bamuhe avance, bamaze gusama bakabereka inda y'akarenge bagasigarana inda y'indaro itagira nyeneyo. Ntitwokwibagira kandi abatwara izo nda baziharuye ko nabo nyene bariho bavuga ati jewe ndafise ubuzima bwiza, ndafise n'ivyo gutunga abo bana, ariko sishaka kwiremereza umugabo n'ingorane z'urugo. Kubera ubu ivyo gutwara inda z'indaro bisigaye ari byinshi cane ntabo bigitangaza, kandi naho bakibitungira agatoka abantu ntibisa n'ibigiteye isoni cane. Kera umukobwa yaba muhiri wabo ntaho yasaganiriza, mugabo ubu abantu baramenyereye kugenda n'abakobwa barimwo. Uwugiriye ikibazo ngaha akabona bizanye icuka kibi arimuka akaja kugwanira n'ubuzima ahandi atabamwitayeho. Nibaza kandi kwico twita iterambere naco nyene gifise uruhara mw'igwirirana ry'izo nda z'indaro. Kera ibijanye n'ihuzwa ry'ibitsina umukobwa abimenya ariko aregera kuja kubaka ugwiwe, abibwiwe n'anasenge canke iyindi nshuti ishika bakabimusigurira neza bakanamubwira n'amabanga ajanye navyo. Ariko ubu usanga hari ababimenyera mu masinema y'ibiterasoni beretswe n'abandi, abavyumvira kubo bangana ariko ntibabasigurire neza kumbure kuko nabo nyene bavyumvise uko atakirindi babiziko, n'abavira kutamenya kuko atanumwe yigeze babwira na kimwe. Ni vyinshi ntawe bivuga ngo bimare, ariko icibonekeza nuko ikibazo cyo gutwara inda z'indaro arakaranda gakwiye kwicarirwa na leta n'inzego zayo zose, cane cane urw'indero, urw'intwaro, urw'ubutungane, kikicarirwa n'abavyeyi n'abarezi n'ugwaruka rwo nyene rw'abahungu n'abakobwa, kugira ngo nka kurya imiti ikora ikoranye n'inguvu za bose zije hamwe mu kurwanya iryo sibe rihanze urwaruka rw'Uburundi. Imico myiza itagarukiwe guhasubire kubika izira mu ndero no mu migenzo. Inda z'indaro zisha ibintu zicica n'ibindi. Inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ako hambere ni ngaha tugisozereye. Mwumvise ko twariko tuganira ku bijanye n'ingene abarundi baho hambere batanga igihano gikomeye co kwica ku mwana w'umukobwa yatwaye inda y'indaro mu kumuta mu gisumanyenzi canke mw'ishamba ry'ibikoko. Twababwiye kandi n'ingaruka byagira ku muryango canke mu kibano. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze abiri, ntibagiye no gushimira vyimva umutima abatumire bacu Marie Louise Sibazuri na Ernest Habimana. Kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza, naho ubutaha. Cari ikiganiro ako hambere, imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragaragaza. Ako hambere tugushimire Inesi Gakiza. Ni no kuri iryo jwi ryawe duciye duhereza ko amakuru mu Kirundi twari twabateguriye yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 9 ntwarante umwaka w'2023. Shimire cyane bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije gutororokanya aya makuru, ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwebwe mwese twari duteramanye ndabakengurukiye. Marie-Ange Irakoze nije twari kumwe kuri mikro, ndabikebanuye. Imana ibandanye irinda Uburundi n'abarundi n'agahwane.